Rien n'est plus beau que l'amour dans ce monde. Nta kintu na kimwe kiryoshe nk'urukundo uko biri kose. Twikundira gukina umupira canke kwiruka cyabwira gute ivyo bikunda uko abazi kuvuga menshi ivyo bigukundira uko abazi kuvuga make ivyo avyemera uko birashika rero kugwa ku bantu dukunda nabo ntibadukunde niyo nibaza yuko c'est ça le problème ni hagati y'abazi iyo uruvuga Imana no Imana yo ni hashira twese dukunda urakunda d'abord ukuntu aba ameze ariko sivyo byita urukundo ruri ofo hamwe udashobora kuvuga ati udashobora kudiference none umuntu ndamukunda kubera iki ntacu ubona nawe ubwawe Coucou le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien. Meze neza cyane, c'est Nina Merveille comme d'habitude kuri Yaga Nawe TV. Nakira bashasha abariko baraba ababone imbari rya mbere kwanye natwe no munsi abonto hama ufite bwa kengeri kugira ngo ikiganiro cyose kizoza kiraza uzozura kibona turi muri Friday noon ikiganiro cha tous les vendredis après-midi twama dukorana na Alain no munsi rero twagarutse kandi kugira ngo tuvuge ku yindi sujet nibaza ko muza kuba intéressé et surtout les jeunes hatevye rero ntarandiriye reka ndabibutse d'abord ikiganiro ni wakiraba kikakuryohera et je suis sûre ko kiza kukuryohera uze gupartager abandi ubereka abagenzi bawe so kugira ngo tubandaye dutezanya imbere ntubyigumize ko ntubyisangize commentaire zanyu nazo turazikunda ni naho dukura inspiration kugira ngo dushobore gukora ibindi biganiro kandi bibaryoheye ntidutamba twirorera rero kandi turabibashimira yuko mwaba mwabikoze karibu cyane yari merci beaucoup ndabaramukije cyane bakunzi bacu nkuko yabivuze ni Jibe Ariana tuma turi kumenya na Nina Merveille chaque vendredi après-midi ni muri Friday noon ntakiri tubibutsa twama dukeneye intererano zanyu mu buryo butandukanye commentaire j'aime na partage tutibagiye s'abonner kuri bashasha support zanyu rero zibandanye ziyongera nkuko muri ko murabikora aujourd'hui ni je nazanye sujet kubera ko uyu muhungu yamangora imisi yose sigorana ambwira ngo ibintu by'inkundo ngoromba ngo je ngo yigira umuntu mu bad boy murabonanye so ariko uno munsi tugomba tuvuge ko urukundo kugira ngo tumufashe ale ashobora kuja mu rukundo ko twarambiwe no kuguma tumubona mu célibataire si ego ego bon ok urukundo ni iki kuri ale urukundo ni iki tunyarukirize mvuge ndangura kintu ko definition rukundo ko jenda aya rukundo hagati y'umukobwa n'umuhungu ntituje kuvuga urukundo uko nakivuga urukundo abantu babiri bahuza ingeso doko ingeso zibiri zigahura hama abantu bakaje ingeso nziza no doko reka simvuge ndetse kamvuge comportement z'abantu babiri donc kamemere kabana wowe urabyemeza ibyo bintu byose cyane kwijana niko rukundo niko twita urukundo ariko okay niko twita urukundo ariko urwo rukundo tuvyemera we ko bibaho pratique kujya ruvuze umugore umukobwa no ni zangeso bahuza yani nina urukundo benshi turagwihenda ko cyane kandi urukundo rya ni jambo riri vast ni jambo ryagutse gose ugiye kuryinjiramo gose usanga ari n'ibintu bicanze gose mugabo buri urukundo ruhari papo urukundo twakunzwe n'Imana ndakwinginze reka mbanza babwire rero avuye ko ntangura nta kintu kiryoshe ku isi nk'urukundo sibyo tu peux tout avoir mahera niki ariko nta kintu kiryoshe usohoka ushaka usohoke gute nta kintu kiryoshe nk'urukundo ça dépend n'urwo rukundo comment urukundo ego ndavyumva ni muri sens hari ibintu bituma urwo rukundo ruba durable kandi ruba fondé ndashaka kuvuga kandi na origine yago ubwo
kuko urukundo rube durable bafise na origine na objectif bon reka tuvuge objectif ivyo bivuga ngo bya origine twama twaguye mu nkundo tutateguye nina uremera yuko urukundo rudahera ahantu ruri urukundo rudahera ego ntiruhera ariko ego urukundo ntiruhera sibyo ariko hariho circonstances z'ubuzima hariho ibintu usanga bije nka empêchement mu rukundo uri wewe n'umuntu wawe kubera mu rukundo harabaho communication iri durable mukavugana kwico kintu mwumvise mutogihuriza ko kuko ni engagement mufata ubuzima bwanyu mwumvise tuzobandanya gushika ni engagement kandi bisaba yuko bimwe mu vyemina mukategura inzira yanyu haragendwa so hari hajire ibirushiramo mukumva ntivyobandanya mwese mukabihuriza ko simvuze ko babariza umutima wundi muntu mwese mukabihuriza ko mu mahoro meza sasaba mvanire namubwire wavuze situ ngo urukundo hagati y'umuhungu n'umukobwa canke tuvuge umugabo n'umugore je novuga ati burya si urukundo niki love is between the parents and child only ni hagati y'ababyeyi uruvuga imana no imana yo ni hashirira twese dukunda kuko nyene tutarukundo rw'imana n'abavyeyi n'abana ntibokundana urusigaye kino vuga twovuga ni sentiment umuntu agira ari nuko rukundo ne kubiki hari abavyeyi batabana ubwo mubwiye ko nabo nuko ari urukundo nyina umuvyeyi yaba gito yabagute ni irremplaçable ntahinduka zo kwamara umuvyeyi umwana yagira gute yaba nabi yaba gito yaba gute yamara umwana ubwo umusheri ejo uramuhindura nikatayindisha bafise are urukundo ndiko ndavuga ego urukundo ntiruhera nakubwiye ati hariho ibintu mu buzima bashobora kuza bigatuma urwo rukundo rwanyu rutabandanya ariko sinavuze ngo urabonye naka wundi ngo ndabonye ku wundi mukobwa ngo arandyoheye ngo ndabonye ngo uwundi muhungu arandyoheye ngo shaka ngo kuja mu rukundo nawe kuri iyo hezo yonyine hariho hezo usanga zumvikana kandi mukazivugana ko n'umusheri wawe ukavuga ati bino bintu numva tutokomezanya ariko ntibisigura yuko urukundo rutabaho urukundo rurabaho kandi nababwiye no mu ndababwira mara yanje utari mu rukundo we utari mu rukundo ntabyo womenya nakubwiye si comportement ziwanje reka ntavuga kubera mvuze ingeso umenga mvuze ijambo ni comportement ziwanje nizahuza niziwawe tuja muri mbe nta bantu bashobora guhindurana nana kimwe mugabo ava tugahura we uri mu bad boy nanje ndaho ndatekanye nkaguhindura byo ava kumpindura ubwo bad boy bwanje kwanza ubanza kubwemera ko nuzoshaka kuza kumpindura tutari kumwe sivyo nina ningeso narukundo rubaho ndaba nina irabanda kwereke twavuze tugitangura wamvuze ngo urukundo ntiruhera byose ntiruhera ahantu ruri ntiruhera kuko si umuvyeyi yamara umuvyeyi uko yoba kose yamara umuvyeyi wawe ni urukundo umwana yamara umwana wawe uko yoba ari kose ntuzo naho woronka abantu bagukorera ivyo mama wacu papa watagukoreye ariko nta numwe azoza kuramplasa umuvyeyi abe umuvyeyi wawe wundi ibyo ndavyumva umviriza rero umugabo rero uwo abo turiko twita ngo nabakunzi n'abasheri umuntu ashobora gukundana hamwe mu rutabamwe twumva mu mateka rukundo Rose na Jacques Juliette na Romeo mugakundana mais après x akantu gatonya tugusa mupfuye mukaca mwibagirana ubwo rero usurukundo kwawe sivyo ubwo rero urukundo kwawe tuko tuvuga kwa rukundo wonyene wabimbwiye rufise objectif kanaka nivuga kugira ngo urukundo rube durable nuko mumufuza gushika ahantu kanaka ariko nibisikura yuko rutabaho kuko nabahebana baba bakundanye nuko tukora mufisa ko urukundo nabamaze kuba marié nabo nyine rurabaho bien sûr no bagikundana bafite bagikundana bafite objectif ariko mu nyuma divorce turabona ngahanze ego ni twa du comportement rero wambwira tuba twinyegeje sivyo wewe ukumva ntibo support mbega capacité yanje mfise niyo kwa man support yuko umugabo wanje yamaza kankubita imisi yose kwanci nyuma gute ina namona gukunda gucinyuma cyangwa gukubita
sawa rero turashobora kwihenda aba yarakubwiriye iminsi ya mbere turashobora rero gukunda uruvuga ati turashobora gukunda abatadukunda nabo bagafeza sambura yuko badukunda nina ahubwo ariko tw'urukundo rwacu ruri sincere sibyo hari uguhereza wewe ubu ukarufata nawe kandi nagukunda by'ukuri ntihari abasipota ntibagira ama divorce reka nakwereke nina bariho basipota mugabo none siko abantu bahukanira mu nzu yego barahakanira mu nzu nibwo barakunda ruhara barashobora kuvuga ati ntitwatandukana kubera iki kubera imvo ngenda gusigurira abantu benshi ntumva badatandukana isuko bumva bavuga ati ngo ntijogo tugira divorce ngo byo tukorenge tugabura buriya impamvu badatandukana ngiyadabwire impamvu n'urukundo ruhe bibaza baca bakunda abana bacu twatandukana bazobaho gute urumva ari nyewe umugabo wiwe umugabo adepanze ku mwana wiwe barukundo bwere hagati umuvyeyi n'umwana arugatuma mwewe mutavana mukaba mufitaniye bifu abagenda nabo no kuvuga batarukundo bafitiye abana babo uzorabe sivyo ikintu cyose ni capacity yo gushobora kubisupport sivyo ni capacity y'umuntu yo gushobora gusupport ico kintu hari umuntu ashobora kuvuga ati ntashaka ngo mengaha nireranye abana babone yuko papa na mama bakibana canke ni iki sivyo hari umuntu avuga ati vraiment trop c'est trop birangoye gusupporta il faut ko ngenda kandi no sema ngo ni kubera ngo abayanka abo bana cyangwa ni kubera ngo abatinya kuvuga ngo bazavuga ngo nakana nakango baragize divorce sivyo ariko urukundo menya ko rubaho nareka ko nyumvisha ikintu kitarico urukundo nareka ko nyumvisha ikintu kitarico urukundo rurabaho are reka kubiharira ahubwo wewe nturarugwako kandi si kibazo ciwawe nina sivyo si kibazo ciwawe ko nturaronka umuntu agukunda sivyo me t'inquiète abamparara eko hariho abantu ari sentimental abo yojya mu type noir bien ni mwiza chouchou asa neza yambara neza bien sapé hari abantu bakunda kandi rero je ikintu nemeza nuko udashaka gukunda umuntu utabanje kumwaprecia urakunda d'abord ukuntu abameze ariko sivyo byita urukundo ruri off hamwe udashaka kuvuga ati udashaka kudifference none uyu muntu ndamukunda kubera iki ntacubona nawe ubwawe nivyo birahera ntibihera bigenda gusigurira urukundo udashaka kudefinisa ukuntu usho ndamukundira iki réellement niko rukundo rero abantu benshi ariko ibintu ushaka kuvuga ngo umuntu ndakunda ngo umutipe ngo ari bien sapé ngo aratera style ibyo nivyo bamukundira urabimukundira uramwaprecia ngenda bisigurira ko badukurikirana Mishezami munyumvirize impamvu urukundo je ndiko ndavuga ko tabaho abantu benshi binjira mu rukundo objectif ari kugira iki niyo mpamvu tubona ama deception ari menshi aho hanze ndasigurira nino byo bw'amatwi bakunzi bayagana TV muvitse kano kantu impamvu urukundo ndiko ndarwanya ndiko ndavuga ati urukundo ruragoye doko ni comportement maintenant uno musi nina par exemple je suis en couple avec toi birashitse turashwaye cyangwa urarose umuntu ukunda kundusha seho yuko kameme anawe agukunda kundusha ibyo ntibibaho iyo ni ikosa double codes rindira uragiye jewe gasinzoza ku jewe mu nyuma yawe sinzokunda nina nshaka kwihora kwivanja ikintu nkora sinza kurondera umuntu ahuye na zanzuzi zanje kuko umutima urafise uko ukunda hari umuntu akunda abantu bamwubaha baca bugufi sibwo bamuha agaciro donc abantu dukunda bitandukanye kandi umuntu wese afise uko ameze muga maintenant umaze kumpeba sinzoja kurondera umuntu aza kuzuza ame yanje aza kuzuza donc kwa umwishaka iyo nyuzuzo sinza kurondera nina premier cyangwa ati nina rameze reka ndamutereje aruzi ibintu byose mwarabipirase rindi ndagusigurire niko bimeze niko gahanze bameze njya kurondera umuntu kugira wenda donc ndakureka ko ataco wangize cyangwa gatoke nina si muremure reka ndondera umudemu muremure ndondera umumefu muremure umumefu afite taille zimeze uko umumefu atagase asohoka urumva
ameze neza donc tuze turasohoka kenshi nshire kuri stati ubibone ndakunda donc objectif si yo gukunda wa mukobwa c'est pour te rendre genre toi-même toi mon ex ikibazo mufise renda ndakubwira ndindira niyo mpamvu turabwira ibintu biri ngaho hanze objectif si yo kumukunda kandi iyo deception fise ivyo nabwiye mukora deception fise nini hamara indira nshikire ku kanyuma rero mu nyuma nta deception idahera inkovu zirakira ingoma zirakira gasikana inkovu maze gukira wa mukobwa nagenda kurondera nagiye kurondera amataye nagiye kurondera umukobwa asohoka cyane tuja gutambira ku rukuta ku mutwenzi maintenant rero maze kubare wanyawe ya deception igahera haca haza rero arebira kunda nza kwisanga abo bantu nkunda umwe turi kumwe atari yo guyanje ndamuheba ndamuhevye écoute ivyo bintu vy'amagomo ze murabiha yo navuze gu za comportement zanje zidahuye n'iziwiye uravyumva kuko sinzoja kurondera umukobwa w'ikirori kuko nzondera uriko urakunda umuntu uvuga ati ndondera umuntu tutogira objectif ne yimva nawe ukunda ikirori no umva mwico giherega nagiye kugira hunda guterejana ivyo birori indira nawe rero ashako yarankunze kubera impamvu nawe ashako yaraciye ankunda rero samples akankunda cyane kubera iki namuba hafi naramusohokana namucecaka cyose kugira iki apana kugira ndamwica keneye kugira wewe ubone ko watacha wangize maintenant jewe arageze ko nkunda wa wundi cyambona uyu muntu ameze uko reka nje kurondera uyu mutima wanje ushaka mama w'abana banje umutima wusha ibintu byose mwarabipiyaseza umviriza nteye uyundi mukobwa nawe ndamuteye deception nawe maintenant acaja kurondera uyundi muji kugira nanje agirene abantu bose biyumvira nkuko kwiwawe niko bimeze siko biyumvira niko bimeze aho hanze uramaze kuja mu rukundo ubwo witura urukundo maze kuja mu rukundo basi ramaze kugira umu ex ndarurimo amaze umu ex so kandi twarahebanye urababaye ya narababaye ariko twahebanye neza ni bwa buryo nakubwira ikibazo mufise mwebwe abonje bacanye ntibagura bamuheje cyane abonje bacanye twarahebanye twarabyumvikanye hari umuntu yadecranchije umwe yararekuye uwundi acaya nka kwirikiza ingorane y'undi ati reka tubihere banzuri niyumva ukwiye kutandika mvuga ndababwira ikintu kimwe abantu bose barapirasa ibintu sivyo umwonje wa cane ntagura d'abord sivyo kuko nzoguma ashaka mbe basha nkundanye n'umuntu nawe ameze kurya nkundanye na muremure nkundanye n'umugufi navyo bimeze gute sivyo ariko hari ikintu bakunda kuvuga umuntu wa mbere mwakundanye peu importe uko bizogenda kose nzopfa mwibagiye les autres uzoba wapirase pirate wasanga utarakunda usanga bige antuka umuntu wewe mwakundanye uzovuga ati uyu muntu vraiment no mu twagendanye kandi uzosanga rujya wambere tukundana abo twagendanye twagendaje turagendanye turasohokana no urumva ni ndabwira ikintu kimwe reka kubwira ikintu kimwe jewe ndabwira ndabitaho hari n'abantu benshi babitaho baraza kutubwira muri commentaire nshira abo tutahura kumwe si uno munsi ukuntu bimeze nina nakikubwiye ikibazo kiraho nyene twebwe abakunzi bacu ba mbere noneho baraza kubivuga muri commentaire umuntu wa mbere mwakundanye ntuzopfa umwibagiye abandi bose bazoza baraza c'est Pilate uriko urapirata ibintu gushikaho uzovuga ati ujya wakunze bwa mbere niwe rukundo rwawe ego bisigura ko ubundi muntu uzokunda nuko uzoba ufise objectif kanaka nkavuga ati hari ubwiheje ushaka kuja mu rukundo nkavuga ati Jenina bashangeze kuri 25 27 ans harageze kungira mariage umuntu ndaza kumukunda cyane nubwo we bamvanga ndamwihambirira kubera ndafise objectif kanaka nshaka kugira mariage rero ikintu ndababwira ni kimwe nkuko nabivuze kuko umutambatamba nico kiriko kiratwica kiko gituma umenga ubona umenga nta rukundo ruhari ariko urukundo rurahari kandi ifoko hari me kubavye abandi n'uguhara wewe nindo umvizanira wewe ingeso zawe ekute nyimba ukumeze sawa ndakubwiye ngene niyumva bakuru batati nina wiyumva gute ngo uri mu rukundo
ati turi single twiyumva neza je sais niko ega mwaciye henshi aba nk'aba uzabise nk'aba ex uku si nka kodi sagafise ba ex kodi sibyo basi ariko na aba ex benshi basi emera ndafise basi emera mpamvu nakubwiye ndafisemo experience so kubibona biravye ku bantu n'ivyambayeho rero ndakubwira ko ariko ntituduke kuri ma vie privée naco reka tuvuge en général donc umunsi umwe nzoza dukora ikiganiro twexpose vyose ivyacu byose tubishira aha tubambire kugira bumvize ama experience tuzohera kuri wewe kwera je uciwanje zisoba partie imwe na partie de jena nzobara skankwini reka rero nyumvirize experience afise ndakubwira Nina ukija muri relation n'umuntu Nina vraiment ndabizi mamuri mw'ijuru reka ndavyita uko sivyo kandi nivyo babiryoshe per morning midi night kila kitu simpaka baravyumva naco basi buri gihe mufise akanya ego mu gihe kuko ni za sentiment bw'uyu muntu uramuntu uramuryohererwa uwo mwita ko mamukundanye me Nina iyo umaze kubona umuntu wa mbere vyagenze uko 3 ans avec objectif moi mon fils 3 ans wa kabiri 4 utangura kwimva eske bose kandi bitangura kumwe kandi umwaje akwibagiza uwa mbere rero iyo umaze kuza urabona ati eske none nzogenda uza kubona ati amwe yaraje twabigiye muku vyaheze nk'ifu y'imiji wa kabiri yaraje tubijamo biraryohanda bwate bana sa unigo rukundo rw'ubuzima bwanje maintenant nabara kwikase nta kosa ntaki sivyo par exemple cyane urukundo rega urukundo rwa rukwiye kurushwa n'amakosa umuntu nina mu bamuhuza reka bamugendana vya vrai aratorera amakosa kuko urukundo ari ikintu kinini cyane hariho amakosa ukoze hari abantu ushobora gusanga bapfuye yaba ntuvugisha mwanya munini kandi ugasanga ureka kumuvugisha ko ikintu par exemple ushobora kuba ari ku kazi ibiki ibintu nk'ivyo sivyo ugasanga uronka umwanya night kandi ubu uronka umwanya urusha uri kuvugana n'abandi nakwandikiye raba nanditse text ingano unyishuye sava rero ni muzi gukunda rero muzi gukunda rizami content shasha rero uzotwigisha ingene bakunda murashaka content babivuge ko bashaka because I'm in love I'm in love kandi ibintu bitesa bimeze neza ndumvure mwijuru ni no musi baguhevye ndi mwijuru tuzohurira ngaha kandi je ntibazombe none bompe bagute bemiga bimumenye ingene mon dieu kwikisha kubwira ni nakubwiye yuko uwa mbere twabanye ko twabyumvikana nakubwiye ko ari circonstance amwe ko ntibyokunda byoshika ariko nawe n'uwo mu ex wanje twari mwijuru vraiment because I know comment aimer comment aimer reka ndabwire basi ndabishira mu majambo makeya ego Nina ngire wewe ngire n'abari baradukurikirana naje ndabizi ndikomeze ntacu ni wabondonka umuntu uno munsi ukabona ashobora gusporta twameme ukumeze nawe ugasporta te comportement ukumva murahuje muragiye muri ryajuru ryanyu allez avec lo gendana nawe genda hajya mugendane bien ariko wama witeze yuko umwanya n'umwanya ashobora guhindura za comportement ziwe azihinduye ntiziba zigihuye n'iziwawe muca mugira gute muca musezerana hari ikintu biswe mu rukundo kuvugana ibyo uvuga ngo comportement nazihinduye none ni n'umuntu wamumenyeje na kwijana uramubwira ati umwana w'umuntu oya reka ndabwire hariho fase yo guhezora ibintu atari kuvuga ngo rero ngo kwera uhinduye ngo Sefine nico kibazo mufise kwa mama muvuga ati nagende abandi bazoza shuto hariho ico biswe communication mu rukundo sivyo kubwizanya ukuri kudatinya sivyo umuntu ubu mufise ko objectif nabikubwiye kandi utigeze kumubwira ati bino bintu bwabikoze sinabikunze iyo comportement si nziza ni benshi tuzi bari abasazisazi babonye uvuga ati byagenze gute yarahinduwe n'uwo bari kumwe barahindurana ariko mwebwe ntimuzi comment aimer ikibazo cawe ntuzi comment aimer
une personne canke nturagwa ku muntu agukunda uramwigisha urukundo uramugwa kurabe uzogaruka kumubwira ati Nina ndakubwiza ukuri urasa neza urabyibuha mwana urabyibuha Nina urazi mama ndakubwiza Nina hari abantu vraiment batubera ama example tukavuga ati bajya nibo nta bantu urabona bakundana cyane nibo ba role model umviri nibo bedo naka baranyakipira numva uri single mpoja mu rukundo kubera ubona jana abantu ukabona abapapa na mama kuntu mugabo Nina buke kuko umwana w'umuntu uko umuzi no muzi uko bukeyaza mu ishusho nsasha sawa ugerageza none hari umuntu ari parfait ku isi sawa rero ugerageza guhindura murajana rega n'urugendo mufatanye sivyo ntabwo byanga bajya byanga rese urukundo umuntu byo kwanga gute umuntu n'umukunda byo kwanga gute cyangwa urukundo kodi ubushaka ikintu cyose je rega ndi priorité yawe dukundana sivyo nabwiye ati kodi nukurije ibi bintu byo kwama dufate urakunda kunywa inzoga cyane ukarenza urugero sivyo sindakubwira ngo TikTok ngo hagarika oya bukebuke gabanya bukebuke uza kwisanga wazihevye moshe kubera yuko uvuga ati none kwereka ubu oya sinoguheba ko nagukunze nzi ko zinwa ariko mon dieu kandi ko yamvuze inzoga aciye umega bya bintu nuko ati yo havara umuntu namuyirumpane ko umeza ubwire me yuro c'est vraiment kubera kuri wewe umviriza yuro sumugenzi vraiment akugorora mu nzira nziza c'est bon kubera kuri wewe priorité abaje uvuga ati kwiki nguma mbabaza umusheri wanje none kwiki nguma ndamubabaza niwe priorité yanje antuka naje ndaza gushiramwo effort yanje kugira ngo nawe uze kuziheba comment aimer alors iyo ni igishije tuzogaruka ko pour le moment menya yuko urukundo rubaho n'abakunzi bayaga nawe TV muraza kumbwira muri commentaire yuko urukundo rubaho ndazimurashigikiye muri menshi hama dufashe bana bahungu bacu biranze no je siniranze sindara ngo duhuze ingeso mva Nina ndakoze kinkibo wakoze ibyo byose sivyo wamukunze ntacira kuburanye wamuhanuye wamubera umwana mwiza by'ukuri vraiment hamwe na wenyine abibona ni kubera ari umwana w'umuntu bikaca bishika akaba ari bakudeseva akakubwira ati vraiment I'm sorry wewe wamukunze nakubwiye igatura birashika ko wewe rero nshaka rero ubabwire bigushikiye wewe bishikiye urankubuja kubandi mukunda mvuga ati birigushikiye Nina ujya mushiro wakaguheba uramwizera cyane sivyo ariko ibyo usanga peut-être ari karanyereka anyika ko ankunda atari ibyo sivyo birashika rero kugwa ku bantu dukunda nabo ntibadukunde niyo nibaza yuko c'est ça le problème sivyo bibaye erega ibintu birahera uko dito ndabizi ko depression nkagira depression ibintu bidasanzwe uzocumbwira impamvu ariko ega ikibazo sinco barije ni kuri bakunzi ba active urukundo ruraryoshe ubwo ni nice urukundo donc kugira un partenaire umuntu muhanurana umuntu mugendana sivyo mugabo ngabiki guhararana nta guhararana bibamo hari guhararana nyine kudahera rega hari guhararana guhera sivyo donc ni sentiment umuntu agukunda umuntu ndoko no kumugirira sentiment kuva emotion zawe zira nyine sinzi ukaca wumva nyine umufitiye ikigumbagumba cyo kutomubabaza basha munze kunukira no muhungu muri commentaire sibantuka sirige ibyo mvuga fiserezo ego basibabwira ibyo wawe hamanje ce clôture hanije wanje aba donc iyo umuntu muhuje ingeso mugahuza imico ingene imeze akemera uko umeze nawe ukemera uko ameze mugahuza nyine kuko iyo mwahuje ingeso muca mubwizanya ukuri kuko abazi si twavuze kuboregwa abazi kuboregwa avyakira uko nyene abazi yuko bana twikundira gukina umupira canke kwiruka cyabwira gute ivyo bikunda uko abazi kuvuga menshi ivyo bigukundira uko abazi kuvuga make ivyo avyemera uko hama nawe uzi ko ameze sivyo donc za comportement zanyu zigahura umurajana n'uyo aho uzokumva umutima wawe uri ukumva hari amahoro naho nyene
kumaho mata kuko ushobora kuvuga ati reka ndondo ndameze uko umutima ukababara ahantu je novuga ati wowe wumvise ahantu wumva ati no munsi ndumva vraiment mfise amahoro ndumva nyene dissatisfait n'uwo muntu nujya mugabo kitabuze yuko ejo kwakunda meza ushobora kumubona mu yindi shusho nshasha nk'umwana w'umuntu ego ubwo rero umwana w'umuntu ahinduka kandi nkuko nawe nyene ashobora kuca kubona mu yindi shusho nshasha kandi rero ndiko ndabwira abantu nyine bari mu kunkoni ko mumeze mwebwe bari mu rukundo nyine nuko bamwiteze côté positif na négatif je vraiment nabwira ati nuko babiteze côté positif na côté négatif Jere soko ndavyumva kandi ndiko ndakurutira ibindi baraza kubitubwira muri commentaire. D'abord umonje wa cyane nagura rikagupiratiza nkundo zanyu muzi ejo aha hirya ejo aha nikini kandi rien n'est plus beau que l'amour dans ce monde. Nta kintu na kimwe kiryoshe mu rukundo uko biri kose. Mugihe bien sûr uhuye n'umuntu agukunda udakunze umuntu agukunda ko iyo ukunze uwo udakunda wo ndabizi rarondera umusheri n'umunsi et puis kandi mu rukundo hariho byinshi mutegeza kuza murabwizanya kandi uwo ushobora kubukunda urashobora kumuhinduranya imbuto udakunda comportement ye ukamufasha guhindura akaba nkuko upfuza nimba nawe agukunda azokwemera guhindura iyo comportement ku bwawe kugira ngo ntabandanya kubresa si agukunda bien sûr hama twige kandi guhana agaciro mu ndo zacu sivyo ukamuha agaciro ukamenya ko ari wari prioritaire ari umutipe yari yambwiye ngo je ngo biramusha ngo biramusha gute so mushewa ngo ngo vraiment ngo biramusha ngo ngo namubwiye rimwe ngo j'insiste pas abakobwa twatikene mutwinginge je nzoza ndabazaniye sujet sivyo nabibemereye donc nimwa mubikunze nzobaza ndababwiye Dr Love. Merci beaucoup et en commentaire turashaka amavi yanyu kuvyo navuze kuvyo yale yavuze hama kandi kugira ngo yedufashe bano batipe bacu and so cyangwa naje mumfashe mve muri rukundo ruriko rurabira ndimo sinavuze ko batipe gusa navuze en general navuze abakobwa baba navuze bano batipe banyu navuze wewe Ekodi Mr Black. Okay, la famille nta kindi tubasaba ivyumviro vyanyu muraza tubwira ingene mwabyumvise nyimba jewe ndi kure cyane muze kugerageza mu nduze nyimba nire nawe yagiye hejuru cyane mu manure kugira tuje ame nivo si jewe no bafise agahaze muze kungorora muri commentaire amatora bakunda cyane turageneye ko chaque vendredi za après-midi zo kwa turi kumwe muri Friday noon turababwiye ikiganiro cy'amaki haca misi yose ikiganiro kirimo sujet ziryoshye kirimo vibe content kandi zifise ubwenge. Eko murakoze cyane rero tuzosubira vendredi prochain hamwe nayaga